reka munkundire ndabahe mwiriwe na mwaramutse Ivana nawe uriko uradukurikirana uherereye reka unkundire ndaguha ikaze kuri runo rubuga rwacu Kibonobono Media ndaguha ikaze ko muri uriko uradukurikirana unkundire kandi kino kiganiro ntugicikirize hagati kuri wewe uriko uradukurikirana hari ibintu ushobora kanaka ushiza gukuramwo bishobora kukungura canke bikakungura ubwenge canke bikagufasha mu buzima butandukanye reka rero ndanagusabe ugire j'aime commentaire s'abonner uriko uradukurikirana kugira ngo unabihereze unabipartage ubipartage na mugenzi wacu biha mugenzi kugira ngo bize kugufasha hano nkuko muratubona turi kumwe n'umusista wacu abasha batandukanye mushobora kuba mumuzi ariko ntawumenywa na bose reka ankundire ndamwakire yongera nabaramutse ikaze cyane Nakoze. kuri ko yadukurikirana abatakuzi izina ninde Okay, amazina yaje ni Bigirimana Gloria. Nakumwitaga Gogo Gloria. Gogo ntarakibara. Gogo duza akaje gatoyi ko kubera ko hariyo ngo ukuvuga nk'umugeni uranatubwira ko n'umugeni kugira ngo izi Okay, bako baradukurikirana nabwiye ati amazina yaje ni Gogo Gloria. Ego abyeyi banyise Bigirimana Gloria. Amangabandi bwo bafise ubumuga bwo kutabona. Nubwo mubona uko ntabwo mbabona ariko Imana irababona. Ego nubwo mumbona uko ariko Imana irababona. Uno musi two tuvugana na Gogo wowe uriko uradukurikirana ushobora kuba wibaza ko Gogo abona ariko yabivuze asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona. Ego nivyo urashaka kutubwira ati ni Gogo Gloria ariko hariho nkuba ashaka kukumenya byimbitse aracari umukobwa ni iki Gogo Gloria? ya urakoze cyane hama Gogo mubona aha di kibono kandi sinara baramukije kibono baramukije mwisaho muri abari Afrika abari Europe abari America bari muri Asia yego ese ndabaramukije bari wa hi ndaramukije cyane hama Gogo mubona aha imbere yanyu ndi umwana umwe mu bana indwi mama yibarutse hama nkaba ndi umuririmbyi wa gospel ego hama ikindi naco nkaba ndi muri eglise ndafite indirimbo kuri YouTube andika Gloria official kacutibona indirimbo hama ikindi naco sindaba umugeni ariko nzomuba ndi umukobwa Imana yabishaka Imana irabishaka igihe nico gisigaye ni igihe c'umwanya afite Imana yarabishatse ariko ni ugusigaye kwikorerako oya just nikorera umwanya w'Imana ni uriko ntegereje nagira none nyimba ari umwanya w'Imana naho nyene niho kwa kundi ciba yabishatse neza igashira kwako antuka mu bitahuye ndimo nifatiye ko ngo mfise ubumuga kutabona ariko ico nzico si hafi kandi sinakure nizera ko mwumvise Gogo turi kumwe hano mwamwumvise byimbitse yababwiye ko ari abavyeyi biwe ari abana indwi mu bana kugira kangahe uri mukuru ifura ndifura skate batandatu ne iragize accident itaba Imana Gogo rero asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo kutabona uranabugendana ubwo umuntu agendana ikintu ashaka yahisemo gute yahisemo gute kandi ugendana usanzwe unabugendana tumenye yuko ugiye ubugendana ico kintu fise ubumuga bwo kutabona ego tahuza bariko baradukurikirana ingene ugenda sanzwe je mba numva ikintu umuntu agendana ubumuga ariko bivanye nuko umuntu ashaka gutahura bwo ukivugana guta ariko kiza uvuze afise ubumuga bwo kutabona biba bitahuritse gusumba kugendana akana kandi kane koko mugakuramwo nako nyene asanzwe rero afise ubumuga bwo kutabona Gogo byagenze gute mu ncamake kumbure dufasha bariko baradukurikirana ariyo bariko barakubona ndi sure ko ariyo bariko barakubona bakavuga ati ariko aratubesha
ugarabona bakuravye umva hari kwa kundi usanga sinzi ko ushobora kuba waragira ibibakwe biranatubwira n'igihe bimaranye sinzi ko urabona abantu batabona nibo abantu n'amaso yabo urabibona ko amaso yabo batabona ariko gogo ubu turi kumwe ngaha aye umenga arabona by'ukuri byagenze gute okay ni kuvuga ukuntu bimeze jewe baje imyaka 8 mfise ubumuga bwo kutabona 8 yose 8 irahetse 8 harenga kamezi 5 uravyumva rero mu myaka 8 benshi angira shiriho nyine n'accent boshire ku bantu bakunda kuvuga ngo gugura gutwirisha ngo urabona yego kugira ubumuga bw'amaso si je sinzi bo babibona mu bigaragara ariko sipa bon abantu babivuga bamwe ngo natabona ngo amaso yose atabara hejuru abandi baraba hasi ngo abandi kumazunguruka abantu ari impumyi mu bisanzwe biraboneka ariko je nanje wanyitegereje neza nyigera uri vuga twumva huri je utuvugana ndaba amaso nimeze go muranumva umuntu ambwira ati iyo ndakuravye cyane biraboneka nawe ndavye cyane urabibona kutabona nta nivyo nobona hari abantu bambwiye ati wabyihweje cyane urabibona ahubwo ngira ndabano ngira ubwoba mbona ko je ntabasha kuyibona mugabo benshi barambwira ati gogo amaso yawe wewe arakanura ariko umuntu tubanye nka kenshi arabibona bivanye n'amasfata menshi abona dufate nk'ubu arampamagaye ugasanga sinagize attention yo kumviriza ahantu ari kaca usanga nerekeje amaso ahatariho bashayibona nyene ko nabona cyane ndiko natambuka mu maguru dufate bafashe ukuboko kurana mu gutambuka barafata ukuboko ntuvuge bafashe ukuboko ndiko ndagenda benshi barabona ati ntabona koko ni kuvuga rero kiwe ndimwe wafise ubwo bumuga bwo kutabona mugabo utagaragara nyene exterieur mu butagaragara mugabo mbona ko nta nakimwe mbona ntarasinda simbona umuntu w'inzobe mvuga w'inzobe cyangwa ngo wirabura ikintu cyose kiraho wewe wobona uri kuradukurikirana ubwo ntacana na kimwe mbona ni kuvuga gihe byafashe 2018 akiri imyaka 8 byafashe ndi kwishuri ndiko ndakora examen donc vision ira disparaître sasubira kubona ikintu na kimwe hama baragira ikintu na kimwe baragira ibintu byo kumvuza mu bitaro bitandukanye mugabo nta kimwe cyavuyemwo nagumye nyene uko nyene hinge gato ntaguciriyemwo shaka kukubaza nta bintu basivye byo mu maso by'ijije wagira kuva mbere hose kubera watubwiye ko ari kw'ishure wagiye ubona wahumye siko nta ndwara wari urwaye yindi uvuga ati ni amaso ku buryo mvuga ati ibyo bintu byanjiyemo ukoye biza rimwe na rimwe ariko nari isanzwe ndwara okay ndiyo kandi negeze kurwara amaso asanzwe asanzwe nkaye je ndwaye nambaye amarori urambaye amarori ariko ntarinze yaruzi agaragaza narinzi kwambara amarori narinzi okay kubera kumenga jemba numva umenga umuntu agwa amaso n'umugabo ego ariko nanje ndibuka ko nigeze kurwara amaso nigeze kurwara amaso rero umuntu wese agwara amaso babona umenga azohabomera nkaje ya urumva cyo cyane cyane imbaca mbere umenga ubwoba mugabo jewe ivy'iwanje ntivyavuye ko noba naragwaye amaso neza ko harimwo n'iyindi myuka itavugwaho rumwe ngira na benshi kubera ko jewe ahantu ubu tuvugana ubwo ntora kwa muganga bakubwira ko amasanje akomeye nta kibazo ahantu hose aho uja ni kuvuga je naguye amaso swate nkagira nyene uburuhe amafrufru akaza mugabo bikaca bihera aho nyene nkagira ngo ni kwa kuntu kuruha niki rero danku nisanga simbona ndi kwishuri biramfata ariko nyuma je navuga ati bizohera mugabo amaze gushika muhira barankara kwa muganga hose baraburi ikibazo mfise rero urumva afite natwe twarajyajyanye ibintu bidasobanutse ibintu bidasobanutse ukuntu byamfashe kariya ko bantora amaso abadoganga nuku mugabo ubwanya nubwo bompima nta maso bona
urumva ko uhora uja no kwa muganga kugira ko amaso yameze neza ibitaro byose uzi ngaha bavuga ngo birakomeye genda amazina yanje ni yari hari ikibazo rusanzwe ufitanye n'abandi bantu ndazi ku buryo bavuga ati bashobora kuba baragukorera akantu hari umuntu ntamwe nanda kwisi n'ubu nyene nkimeze uko ntihabura abashobora kubwirana reka nkubwire abantu gufa ikintu n'umuntu n'akantu gatoya je narigeze gukora emission ahantu uravyumva nkoze emission ahantu hama ku kiganiro kanaka haca haba umujournaliste yandika ko ngo umukobwa ngo w'impumyi umva ko kantu impumyi bisanzwe ntibavuga ngo impumyi bavuga ufise ubumuga bwo kutabona ariko ako kajya mu banditse ko kiganiro karatumye abandi bafite ubumuga nk'ariko usanga dushaka kugira nk'amagroupe duhuriramo abandi nyene barambwira nawe baca inbox barambwira nabi umva nanjye ndi umuntu nashatse kukwishura kwino mvuze ngo abantu barangiriye nabi ni kuvuga yuko niko ntanga akarorero ko umuntu ushobora atamuntu yobura icyo bapfa n'umuntu ako kajambo impumyi umva kandi twikubu journaliste mugabo ugiye kuraba abandi bantu dusangiye ubumuga bashobora kuba baramusigaye iganiro amakosa yose bayataye kuri jewe mu gihe jewe ikiganiro sije na ceditinze na kibuye ni kuvuga dushaka kuri buntu icyo umufana umuntu rero nanjye nshatse kuvuga iki nakuze muri society y'abantu ndi umuntu nshobora guca ku muntu ugasanga umuntu aramponyoye atambonye nari ugasanga ndamwimyogeje kandi akazi kutabona ndiko mvuga ntaragira ubumuga bwo kutabona shobora kuba narahuye n'umuntu tugafa par exemple ababese bo kw'ishuri cyangwa ugasanga twarapfuye boyfriend umuhungu tugashwara bikavamwo ibindi ntawe ushobora kumenya aho yohurira n'ibiki n'ibyo mubaza canke n'ibyo mugirira nabi ariko namba ari byo naho mw'ijuru hari Imana je ko ndi umukristo kandi ndizera Imana namba ari umuntu yangiriye nabi bikuri garasiyu wherever you are ukiri kwisi sinisakaye wonyagirwa n'izuba ryo kareka kwakira kujya kwakira n'abandi so sishobora kujajinga nta numwe nocira urubanza namba rwangiriye ifuhe n'ukuri Imana yanje nta kibazo uri kwisi zohura n'Imana nta no kwitwarira kuko igihe ego n'umuntu wamumenya kiyangiriye nabi basirusha bwo kumugirira nabi bivanye n'ico wakiriye yego mugatuvuze ngo dushiraneko ngere ku yindi komarana isi ariko guharira nico kintu ca mbere ciza yego yaravuze ko ushobora kuba ari wankoreyeko kandi birashoboka biraba ariko ico zico sinzogusitaba harimo ibintu ati sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Watumvira rw'igiswahili ntazoguma uko ntibizoguma ndizera ntazoguma uko arafite kwizera bitandika sineka kwizera Imana mbonye ari ati hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini nubwo atobikora nzoguma ndayizera kuko nubwo meze uko ndafise ibintu ngo numva ngomba gushikaho kandi nkimeze uko hari ibyo mbona umenga sinoshikiraho muga hamwe n'Imana Imana yabishatse babitambukiramo kandi nkimeze kunuko kandi mu bukobe bwayo nyene none bitambukiramo nkimeze kunuko kuko hari ukuntu iyo utabona delisi urabona n'abandi ko badukekana kuri kibono mede maze kugira ubuntu ukamenga uri kukanyuma nakanyuma ukamenga urakahetse ariko haracyari muri ibyo ngare haracyari aracari ibindi vyizigiro bw'igikingo cotemwa niyo yabivuze ukirongera kigashoreka kikanaga kwambuto kikanaga kuko apo none jewe ntanje ntobibona nkimeze ubu je ndasivyumviro je kenshi ego fise ubumuga bwawe je nama ndibona ndimo business human nama nibona umenga nzoyongo
mba numva ati kubera ikintu baho mbabaye kuko nuba niyumvira kumenya kandi ufise ubumuga kigo mfise ubumuga papa numva kumenga nofuma ndondera nkadandaza padi z'abakobwa ndetaye 5 nkabona kumenga ejo bizegende neza kuko intogurana ni pampa z'abana nkadutaye imwe kuko intorangura itumbura nkadandaza kuko kino umva guhe simba ko no kwibona ko gukora ibintu bikomakomeye nk'ibyo muri kibono hariya kampani nabije imana bishatse nyine kwambukiramo ariko buke je ndabona ko nzo umuntu mwiza ndibona ndi umumama mwiza ndibona mfise abana sote narakiza nubwo nubona narakira nibona bivana ikimana ibona yapanze ndibona ahantu heza ndibona jewe meze neza sa neza ndukinga neza mvise look nziza imbere y'abantu sa neza papa motana neza kubera ikarutse abasisa dukunda nuko rero bimeze mba nibona mu buzima bwose imana hari icyo yonkorera kandi bigahinduka kandi ntegereje nizeye mvuze byinshi ufashe gatoyi ko ariko baradukurikirana bashaka kubaza ati none eske iryo shuri ryarabandanyije nyuma yuko ibyago bigiriye ku ishure byave bigenda gute warabandanyije nubwo ufite ubwo bumuga byagenze gute okay ni kuvuga jewe sinabandanije amashuri na byamfashe sigaje umwaka umwe kugira mpeze secondaire sigaje umwaka umwe kandi niga section igoye itagoye niga scientifique bibanye nuko mu ma byaramanje nabaye humwe nabaye depressed nagize depression kuva nkigwara ego amashuri nagiye kuyamenya mu nyuma kandi yarasanzwe ahari kuja ku ishuri nige ibijya vy'ama écriture braille ibyo batabona sinigeze nja kuvyiga kubera numvumenga asigaye kwifira mugabo c'était la peur de bwari ubwoba bwa satani yarashaka yuko niyumva kumenga c'est déjà fini ubwanje bwaheze ariko imana yakimfiseho umugambi ego ko ndavyumva ego si hari ibintu ntibiragaragarira amasi y'abana b'abantu cyangwa ngo nje ngo mbikoreho n'amaboko yanjye urumva ariko ndazi un jour nzogenda neza ari kuvuga je byamfasha umwanya kugira manze nkire umutima nyakire nyakire ijambo ryiza nokoresha kugira nyakire niyumve ko ndigogo wawo ndi nyene nimba ko jewe nibona mu bintu bikomakomeye nanye nibona umuntu umufighter woman no kugwana ko ndi mukuru muhira ubuzima twakuriyemo ndabuzi ntibwari bwiza kandi bwari nabubi ariko ntibwari ubuzima umuntu yo kwishimira nabona umenga nzofasha abatoyi banje fashe mama fashe papa fashe toute ma famille mais maze kumera kumbona birapfuye sasura kwigirira icizere mbona umenga birapfuye byose ariko ndavuga ati man nyuma ntabwo kwiyakira ndavuga ati man ubwo bimeze uko je urasubira unagura none aciye ntangura kuririmba ndavuga ati reka ndirimbe labda nanjye nari ndondeye masalende fashe labda hari igihe imana izoca muri ivyo nyene ndazi nawe delisi twamenyanye kubera nabaye muririmbe ndazi yo umva imana niyo nzira yashatse ko menyana n'abantu rero ngo buryo ngo kumenya abantu ngo baguha ibintu bikaguha ubuntu urumva abantu rero ni ikintu gikomeye cyane urumva rero maze kuja kuri social media hamwe n'andi bakamenya ko dari inkora aja kuririmba ama eglise atandukanye ukora niko kugira ibintu remba nibona ko no misi ashaka kuba hari umuntu ashaka kurara kino kiganiro akavuga ati urya mukobwa afise ama ID je n'ubu ndumva ko nokora nyuma niyumva ko n'akahe kazi woshobora canke utoshobora jewe kwiri hari jewe numva nyene ikintu ntashoboye gukora ni kuja mu barabara mugabo umuntu afise ubutaye jewe sindaba ngo ngufise ubumuga bw'ika je n'ibirato ndayidangata uriko aragukurikirana n'umunsi avuga ati jewe ndakozwe ko n'uno mwana w'umukobwa kumbure ubumuga afise burantangaje sinibaza ko atakintu na kimwe yokoze hari abantu benshi tuko turafasha gogo hari hantu uno mwanya nyene uriko uratemanya abatandukanye ari nk'abantu bashobora kuba bafise ubumuga ndetse nibaza ko kutabona umenya ibintu byose uzurabe niyo umuntu akomeye
ahari amatara acitse ntihagire ikintu asubire kubona urumva ko muri we hari ikintu kanaka gihindutse uca wibaze rero ubusanzwe wewe afise ubwo bumwe bwo kutabona n'umuntu ariko aradukurikirana no munsi uvuga ati no munsi araguhaye umutahe ni nk'umutahe wangahe yoguka avuga ati jewe vraiment aha nimba ari gukora nokora okay bisize mu buzima nta mahera menshi abaho nta na make abaho abyumva bivana n'umutima wa yakiranye yego ushaka gushigikira kuko jewe bisanzwe nkunda umutete none nyene ngo ubumuga kutabona je nk'ubu ari nka vacances nk'uko yari ihetse mba numva nyene biba bikenewe kuyabazushije inkweto z'abana zija kw'ishuri amakaye amapate bifuniko amastilo ibiki ibyo umuntu ntaco vyumva kubikorera rero kuvuga ngo umutaye ngo nkoresha nono bivana n'uburyo umuntu araguhaye uburyo bwose nakubwiye ati amafaranga ni make ku muntu cyangwa menshi ku muntu n'ukuntu yakiriye nuko nigene wayakoresha hari umuntu ashaka kugira 1 million francs ronde urabona uko akayengukamwo 50,000 umufise 500,000 akayengukamwo 100,000 uretse n'ico n'ababyeyi usanga bagendera mw'ibarabara badandariza mw'ibarabara baje bafise utuntu dukeyi cane bikavuze ajya ntuwisanga ari igeri nka 50,000 canke 100,000 ugasanga bagiye kuyiranguza ugasanga barungu urumva bitana n'umutima wawe wakiranye je ni kuvuga rero jewe sindabumuga njofisi ariko ikintu cyose mba numva umwanya compa igihombo kimfasha mba numva no cilansamo narigeze gutunga inkoko yego narigeze gutunga inkoko mfashijwe n'uwitwa Deo Bihorimbo nikuri ziragira ibibazo zirafa kubera hari ukuntu sinari bwaronke exactement ndazishira zizibe confortable zirapfa nyene mbwa ndababara nsikara muri mbwa budakati ntakundi mbwa nubu ndakunda soga Liverpool bisanzwe je sinzi Liverpool mbwa ndakunda soga yawo ivuga ngo never give up ndayikunda cyane yego rero nubwo byagenze uko hacari imbaraga yego hacari imbaraga rero hariho n'abandi bashigikiye mu bihe biheze kandi nabo nyene ndabashimira mva niko yako nacengira akabazo nyene ngize akabazo ubuzima hariho guhaguruka ariko hari igihe atagusubizwa kugira guca intege ubwo yaciye intege n'undi acyafise icizere none niho utarapfa nta kirapfa oya ndacahema yego mu bisanzwe utarapfa nta kirapfa aha turiko dufasha aba bantu usanga bafise ubumuga butandukanye kuri ntimwiganyire uje mu mabarabara n'ukuri ngo n'ukuri Imana yafise inzira ishobora gucamo kugira igufashe utarinze hari abafise ubumuga baba bari muri ville ugasanga bariko barasabiriza ubufasha bariko barababwira babafasha abantu batandukanye hari n'abandi cyabibaze none kubera iki kandi ubumuga bwose umenga ni nkaco kimwe hari n'abandi usanga baba bafise ibintu by'iwabo baba bariko barakora ukavuga ati none aba bantu ntibamugaye kumwe kwera kibaza ati harimwo n'ubufinyi cane uya ntawe finyi bubamwe ahubwo bivana n'ingene yafashe ubwo bumuga ino munsi jewe ndabizi ndahaza abantu bamwe bafite ubumuga bwo kutabona n'uburyo ngira umubwiye ati bashe ndaguhumure uvuga ati ya bon kubera ko ababona umenga byamaze kuba ubuzima bwiwe ariko mumbabarire ntibave banyumva nabi kuko hariho umuntu nama nk'akarorero uno munsi umuntu afashwa kubera yacitse ukuguru nk'akarorero none namba ku kwezi mugani baza bon reka sima mana mbabarira n'abandi mbare ko muko murankurikira sinci rubanza ariko oya wana ego mani mbabarira n'abantu bari ntawo ryorega ubumuga mugabo ubuvuga buratandukanye kandi abagiye baja mu barabara nta muntu yoja ngo aba blaming kubera nabo abajije ariko ubuzima usanga bubagoye ugasanga imiryango babamwo bafashe nabi ugasanga gufungurana ingorane kwambarana ingorane rero wowe wagira ubwo buntu ukaronka umuntu agushigikira cyangwa agufasha mu byo urimo
reka ushima Imana adushima Imana yego sorry biragoye ubumuga biragoye benshi ari gusanga hariho imiryango itumva kandi delisi biragoye no musi kuzoronka umuntu agufasha ukwezi kumwe umwaka imyaka 8 no munsi gusha nyine nashaka kukubaza wowe uno munsi uri umwana w'umukobwa cyuma ngenda jenyene yego hari umuntu wanyitwaze nanjye nico gituma nashatse kukubaza uri umwana w'umukobwa inge gato sorry uri umwana w'umukobwa ntubona navyumva kandi ndabitahura ukenera utuntu twishi hari igihe tugeramo ukaca usanga ibintu kanaka biko biratugora hari abatwigenza ko kubera ko ntubona nta kintu na kimwe urumva eske barya abantu wibaza ko uri kuragora bo babifata gute bigenda gute delise dufuye ndahubwiye ujya umuntu wari wese Imana yo swari wese ujya muntu agwaye ujye bwino munsi aje kakonga nuzone eko ni Imana ibikamukoresha n'ubwo ubwo bumuga Imana ibimukurumbikiye kuko ino munsi nakanda gwa karuro najije nyene harimo n'afaza nanje yego ijya moto urumva nafashe moto simba nzi ngintwaye nga kuko ari mugizi wa nabashatsi yo ntwara ni yagomba ariko ngira ukwizera nkafata moto nkagenda ndi jenyene kubera iki ndiyumvira ati mbe ino munsi hamwe nobwira umuntu Amerika zayo nyemerera ibintu by'igitoro urabizi y'ama déplacement mbega nibancira amahera aleho tunza kubironka kuko ino munsi Jessica sikuvuga ngo sinoronka bamperekeza mugani nanka umuntu anyidogera mu buzima umuntu akora ikintu akacagaruka akakwidogera kandi nawe atari wavyiteye ataje navyiteye cyo catumye ngenda jenyene jewe nageze kuba ndahantu nkabwira umuntu amperekeza icatumye ngenda jenyene acambwira ngo hingemeze kureba film ya mbere ndabirika irya kabiri mbona birabaye delisi rya gatatu ndaje hari umuntu zarangana kanshingira intare naritoye ndametrize inzira neza ndavuga ati aha ncangangana nagiye kuronka nk'umuntu maze nka 10 minutes ndiko ndagenda ndi jenyene kandi simumwe kutabona ngena ndumviriza inzira buke jenyene no twari umuntu ndayimubwira ari umugabo nta cyamfata kuko acaramperekeza kubera iki umuntu n'umuntu aragufashije rimwe kwezi kumwabira muga kumara imyaka amezi araruha n'umuntu kandi amutahura ni nkaje ibintu muramvuga ati ego jana si umugumu wese buremeye selo nawe umuntu adafite amaguru n'amaboko anubyo bisako amutwara muri toilette bisako bamwoza ko bamufungurira be azobishobora imyaka yose ninda azomikora imyaka yose naco gituma umuntu asumuga kenshi besha afite inzigo kenshi nayibonye cyane avuze ati sinkwiye kuba blaminga abantu nigeze kumera nk'agomba kwishura ukuntu nandi garura wafise ubumuga nkanje ati man fasha kubera arigagira ibikomere ukumva kwishura ujambo ukumanye uranyishe uyu sibona ibikomere afise atashatse kubintako yani gitwa benshi mpore mudutahura mubafise ubumuga swati y'ababwamazi abiki benshi dukinda nibikomere rero uramubwira nabi acha gusoma ko bya bikomere byiwe byose kwa kudakundwa kwiwe kwa kwibona yuko umenga atameze nk'abandi akaca bikurunda mutera mutwihanganira basha yego nico gituma benshi no muri busanga ashobora kuvuga n'ibintu bitari ivyo akanakubeshera kubera iki ukamutsitara ko gatoya ngakubwira ko wamurunze kibido y'amazi kubera iki hariyo abantu exactement ushobora kuba utera ishavu urumva bakakubona nk'abenga urabaruhishije ego reka tubikuremo reka mvuge majority benshi hari umuntu urabishika kubera ukutabona kwawe ukumva ko wiyanse ukumva ukagira ishavu rirenze jewe nkunda kugira ishavu batoyi banje ndiko ndababwira bazana ibintu hari ukuntu jensi batoyi banje batigira abona ko si ubumuga batoyi banje kenshi imfura yamara imfura nukuri n'ubu uje bambona ko nkomeye nje ndacumbira ubugari barya nje barya basaza banje no kugira abona ko si ubumuga
bumva ko ngo urumva ampisi mbabura utabona nukuri basanga muri shamba ati gogo ntitujya baza kumva urumva hari igihe rero baza kubimbaza nari gusanga nibere mu macungu yawe gusha ntibaza ko wosha nabimenyeye kubera babona nibwo n'umuntu atabona ari igihe yisuka ko amazi atabibonye nanjye Yesu abari babona kenshi sisisha nukuri bibaye binabaye bari accident nk'abandi yego nuko Imana iramfasha jewe reka nimbabura ndabicana nishashe ndatahura ndamesura ndakoropa ndoza ivyombo ndigororera jewe ibintu byose ndateka byose ndabikora jewe no kuvoma iyo amazi kubomba atakamya hari ko yanze aho ibombo riri ko muhira ntabwo duse muhira nje kuvoma kuri public abandi bavoma nditwara nkigarukana yego ni kuvuga rero ndumiwe neza mu Kirundi kujisi ndabikora ndumiwe kubera ko bahiye bugandamye ko bwahiye ndamenya guteka ibiharage isosi guteka spaghetti salade ndazi kuyikora ibyo byose narabyigishije kubera ko mfise ubumuga sindamenya umunsi w'Imana nzokira ko ejo shobora kuzoyubaka urugo nkimeze ukunguku ndazobinkorera mu rugo kuko hari ibintu tegeza gukora wewe nyene utabiha umukozi utegeza kubikorera umutware wawe none nshobora umukozi neza kwiga gusasa nkamenya ishuka ko bayisasuku nkamenya ingene bagura ibintu nyene bya nyene cyumva nuko bimeze bantu b'Imana neza mu Kirundi ciza ndumiwe kubera ko umenga sinotahura babandi bandi usanga bafise ubumuga butandukanye mumbabarire kuba novuga ko hari ibintu kanaka mushobora kuba mwoshobora ariko mugasanga ntimubigira kandi hari uwavuze ngo ubumuga ni mu ikindi naco narabonye umenga hari aho wahimbaje imyaka 8 utabona imyaka 8 abana yihimbaje abantu b'Imana igatarakata bien uretse ko harimo n'ibindi bintu mugabo naho nyene iyo myaka 8 yarakuye neza arayihimbaza afise umutima nyabakigogo ntabona basha nimufunga amaso niyo muko mwankurikirana nimubere nk'abafunga amaso mufunga amaso neza mu Kirundi murabe ingene mumenga muratakaje ibintu byose muri mwebwe kubera ko kutabona wotumengo uwo mugari ikindi kintu ariko kutabona ni ibintu byinshi biba bipfuye kuko byose birabisha amaso umenga ni ibintu byinshi bigenda gutyo mbaze imyaka 8 iyi wimbaje nigatufungura. By the way, ufise umutima rasha ikirateye inkuru buriya jewe mbirije ndi umuntu iganegije ikintu cyose ndi umuntu urumva ko nizi dread nzozikata nkazigurisha urarenze vraiment negije ubuzima ikirateye inkuru jewe niyo utinezereza hano ubuzima ugafata bashe isi iraremeye ntabwo nazo igwango yikorere yitware nije anyways kandi bakavuga ngo humiriza abazi jewe rero ko nabambona ngo nagatoye basha nta kintu na kimwe nifu iri vuga tunwa hari nta kintu na kimwe mbona nta rouge kandi avuga amabara ko je narigeze kuba mbona je bivyamfashe ya 8 ans j'avais naise 20 ans sinari bwakuze ya 21 kuko nari kuza 21 muri juillet ariko cyane mu maso muri mars umva j'avais 20 ans reka ndabatera inkuru kuva icyo gihe gushika no munsi sinzi rouge ngo imeze gute sinzi noir sinzi blanc sinzi ngo vert ngo ntabara nari mwenzi sinzi ngo umuntu ngo w'inzobe wirabura ivyo ndabiheruka nkibona kuri iyo myaka ariko ndababwiye ati je narishize mu mutwe yuko n'ikintu nibwira ko ndi icambere kwigirira confidence kagira niwe selfish no ariko ugire self confidence ubwawe ico kintu cyambere kirafasha mu buzima sorry je ndi umuntu wa mbere nibaze simbona je mpafata ikiyo muhira cidirisha kuko ndazi dirisha aho riri ntagenya imbere wana ngo ako kiyo ntumbiza kwisima benda kiboma gusa urumva haririmba indirimbo zose nifuza nkazotamba uko ndavyifunza uko ndavyiyumvamwo namba ari gisirimba namba ari zuke namba ari kizoba uko ndavyumva nkakatika uko ndavyumva je nkatamba ngira akabona umenga ati bwagiye ariko mbanze ivyo ndiko ndagira je mbanze ivyo ndimo kwiha amahoro uravyumva rero je namba ijya wita wara celebrating icambere wari umunsi wa
anniversaire yanje nakwiza imyaka nari nkijije nimuyimbaze ni 8 ans sinayikubaza ndazi ko maze ndayimubaza n'ubu ntarayimbwiye 8 ans nuko mbiki sawa iciza ndiko ndegereza ndi hagati ya 25 na 30 akadima muca muyumva entre 25 et 30 ndi hagati muri iyo muca mwibwira iyo mfise mwahitamwe mushaka haba ikindi ndabumva ko sindi umwana sinkuze kandi sindi muto ariko imyaka ndayijanye gusa nta gwara gatandatu ndagira sindasatura gusa nzose ikindi naco iyo wita rero nari sohoye indirimbo yanje yitwa Humura iri kuri YouTube yitwa Humura wandika Humura by Gloria Official tuyibona yari video nari sohoye nari ndamaranye audio imyaka 5 ntagira video nico gituma nako na celebrate nze kuri birthday yanje hama ikindi naco ariko nibuka imyaka 8 iheze ntabona abantu nifuza kubona bati muze basize ndabakora ko muze kushigikira nico cyatumye rero celebrating ujya munsi akandi nashimiye abantu bose bashigikiye parce que sinakwishobora ndi jenyene ariko mwarahabaye muramfasha kuko sinakuronka ibyo ndabagaburira ibyo ndabanywesha parce que nta kazi kari novuga ngo kari permanent ngo office kama ibyo bintu kuko nutwo nakora twasa nuko twaciyemo imiyaga mugabo ndizera Imana abashigikiye yo kuri Imana baramugisha niyo nukuri nabonye kuganiriza ku Imana abayishe ndabi celebrating rero uwo mutima nawo kuye reka rero wumva umenga yufise ubumuga yabirangiye ubu ari mu mutwe jewe n'ubu nyene numvise yo Imana impezagiye ndibuka ko ndose 10,000 igihumbi aje gutanga ishikanwa ku Mana 9,000 ndibuka ko 4,000 nakoresha amabezo yanje 5,000 nayo nkaya saving ariko bimeze muri 4,000 rero zo gukoresha ibyo wanje ifu ko rigira neza nkatesa kubera iki ngira ibidoda nyimera nabi ega isi yaremeje nta no kwikorera nukuri n'abandi babwiye ufise ubumuga mwe kwifata nukuri gufata nabi zo gufata nabi mugani wigira kuri class utesa umeze neza nukuri bazobona ko ufisa neza none jewe ngo je ndi class ngo nama nigira ngo simbona ngo je simbona uragowe ngo ndagowe nama numva je nzoba nkantuze nka Messi kibonobono hariya nanje kabaho umuntu atesa nyene ageze ahantu CEO narakwikini CEO wa kibonobono company kinaje yiyo naciye mvuga ati antu Imana izo mu munsi wenda mubwira uko uri he umuramutse ngira uko ati kudusha ati arabovera wageze ati ngabaniza rero kuri ayo mavuta nanjye asesi kari urabona turiko rero turagira ku musozo wa kino kiganiro cacu kumbure ashobora kuba ari ikintu kanaka yagufashije uriko uradukurikirana ashobora kuba ari ikintu vy'ukuri wungutse wowe usanzwe ufise ubumuga uvuga ati ndafise ubumuga jewe mu buzima bwanje nta kintu na kimwe ushobora kuba no kwizeza yuko nzoshobora mu minsi iri imbere canke mu bihe bizoza ariko ngira ndagutera intege ntucike intege kuko hano turi kumwe n'umuntu atabona si ikintu coroshe kuko numva umenga ubumuga bwa mbere numva umenga ikintu kutabona kweri kirakomeye kandi cyane kuko menga byose tubibonesha amaso ego usibye ko ubumuga bwa mbere ari mu mutwe umenga kuba pfuye mu mutwe byose biba bibaye impfagusa umenga uri umuntu ari aho gusa ariko nabwo nyene burakoze twebwe honyene turetse kuba ibibazo byacu bitangana ariko umwe wese avuga ko ikibazo afise ari ikibazo ciwe nyene bivana n'ukungene acakira rero twese tutagira ku musozo ushobora kuba wafashijwe ndakwibutsa kugira jean commentaire na sabone kugira tubone yuko turi kumwe turako dutamba twirorera gogo imbere yuko turangiza kino kiyago cacu tugiye kuri n'umuririmbyi akakapela gatoyi kumbure cha tugaruka ku bindi just ndimbo Humura ndakunda kucrea ya kabiri kuri YouTube wandika Gloria Official ndakunda kucrea kabiri vuga ati indirimbo vuga Humura kucrea kabiri ikunda cyane nanje irampumuriza okay dayi badeziye mwese dedicated to you yes twashikirana mvuga ati Werekata, werekanyuma, igarima kugaria kutigeka, nata kugaragaje mwene datu tokiangarira,
yarakumenye kera wawukira urusoro isezeranye itegerezwa kubishize itegetse yawe irakomera imira imara iratuzi imana yo mw'ijuru iratuzi ubura imana ntirenganya imana yo mw'ijuru irenganya umura imana iratabara imana yo mw'ijuru iratabara. Wow, abo batuye mwese rero muriko muradukurikirana tubibutsa aho bashobora kuja kuraba ibikorwa vyawe. YouTube ni Gloria Official. Hariko iyo humura, hariko uzahoza amarira, hariko ineza. Wow. Utera intege rero abariko baradukurikirana ubasubizemwo ivyizigiro, kumbure abashobora kuba bumva bo bahanura nabo nyene bahanure kugira ngo bigende neza dusiga inzira amavuta. Okay. Basha kuri ndabateye intege abapapa abamama inkumi imisore mu byo burimo byose yaba uwumugaye uwutamugaye ukomeda n'ukuri mu ngero zose n'ukuri never give up n'ukuri buno buzima turimo n'ukuri burarura ariko buravura hamwe hamwe kandi n'ahandi ndabasigiye ibikomeye biva mu bikomere n'ukuri ntara kimwe uzoronka n'ukuri utarusha tukiri muri nosi kuko tukiri muri nosi dufashigiye mu ntambara tugwana n'isi na satani runo mubiri mugabo twahawe imbaraga zo kunesha byo inzoka na scorpion n'ikindi naco ngaho tugwana saba inyuma n'amaraso ariko ngo uduha inkomezi ngo dushozwa na Kristo ngaduha inkomezi rero mwese ndabakomeje aho muri hose nimugire ubwoba bw'ubuzima uhora haratuzi utaravuga ico dukeneye ndabizi biragoye ariko uno buzima naho Imana itagukura ntatogushitsa niko narivye mu ndirimbo yitwa Ineza rero Imana yacu itumenyera ibyo twiyumvira imbere ibyo utarabona ubu uzobiboneje kuko imyaka igombe y'Imana nk'umusonge rero ndabateye intege mukomere abatabona ibyo byo kurya Imana ibahe ibyo bambara Imana ibahe abafite akazi Imana ikabahe abagomba gutera imbere cyane gose mutera imbere nka CEO of Kibonobono company. Oh my god mutera imbere mwese mushayininge mugere kure hashoboka hama igisigaye twiyubake twongere twubake n'igihugu cacu Uburundi bwiza cyane ndabakunda cyane peace. Ubwo unkundira ndagushimira. Ego nawe ndagushimiye cyane twakoranye neza Imana iguhezage. Tushimire na kamera bayi. Ego reka rero munkundire ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana nizere ko mutarambiwe ndabibutsa kugira je mu commentaire s'abonne kugira ngo tumenye ko tutariko dutamba twirorera yari Jo Himbaza Delicia yari Gogo shimire n'uri nyuma ya kamera nawe nyene yavyifashemwe neza mumenye ko tubakunda mubanda mukurikirana ibiganiro bicano ku mbuga zacu nka Facebook na YouTube naho utaha bye bye.